House music,
n'imfungurwa ziza kuza mu wundi mwanya. Turagushimiye Mana, turagukengurukiye databuja imbabazi kibirenge kizima, dusenge bino binyobwa baza kubinywa Mana bibatembe neza. Mana turashima kubona dushikanira saa tukiri bazima, siko twari beza kandi tugororotse, ni bwa buntu n'imbabazi zawe dusenze muri bike vyinshi bidohoro n'imbabazi zawe, mu izina ryacu Yesu Kristo, amen. Shanandi ndafise umukunzi ngaha gusa kumumenya byo bagora. Hariya mu kibaza mu papa Kirian. Oya umukunzi kera. Ngenda bereke original. Yamuye ku ishuri kuva mwaka wa gatatu. Kuva mwaka wa mbere amba hafi. Nkunda ndabakena ari babiri na Marayika Murinzi ngaha. Ndibaza ko akantu namuteguriye nawe. Yo byaguruka niyo bayizi ati yizi ndamuhagurutsa mu izina. Hama nyimba hari agasonga mugari kagataburete gatoya. Ho kanzanira ngaha. Bikunda n'uwo ngomba guhiyo kado akibona. Ko shaka Marayika Murinzi wanje bari bayimwambika. Muntu bita Ines nayizane yambaye bari hafi. Koresha umwanya. Ibi bintu ni Yesu yabikoze turanezerewe. Gloria ni Mana yamutanze turanezerewe. Ibintu ni Yesu yabikoze turanezerewe. Wanje ni Mana yamuzigamye turanezerewe. Ibintu ni Yesu yabikoze turanezerewe. Basaza wanje ni Yesu yabarinze turanezerewe. Oh, ibi bintu ni byiza. Ibi bintu ni byiza. Emwe barabongera abashaka bongera ijwi. Ibi bintu ni Yesu yabikoze turanezerewe. Ibi bintu ni Yesu yabikoze turanezerewe. Bakiriye ni Yesu yamutanze turanezerewe. Ibi bintu ni Yesu yabikoze turanezerewe. Ababyeyi ni Yesu yabatanze turanezerewe. Kwiganyira sigisubizo nshuti yanje, kwiganyira ntabara umuti ndabarahiye, ku musozi wo gusenga hari byose ndabaragiye.
ndafise musaza wanje nkunda Yesu amunzigamira ahari hose yitwa Eric navyaguruke basha ndamukunda arankunda ndamukunda uwo karya karye ndamukunda none ahavura fuhira musaza wanje gabasha yihangane umwanya wiwe niyimenye zoshe utaza gushika mu wundi mwanya umubona wambaye hafi mu bihe bitoroshe mu ngwara kuva ngiri ku ntebe y'ishuri inguna aramugabiye ariko ndamukunda sivyo nomuha ariko muri uno mwanya ni gato ariko agashimuko kumwe shira ukuguru kugatamwete marayika murinzi wanje mwamburikirana musaza wacu arakunzwe mwibanga amakado ntayitura aracyari menshi unamusinikore ndabona byababye ntibabesha naho baye hagufi yabaye umwana w'ikigabo ariko niba y'ikigabo ariko sanze yibuka uyu nararira kuva nk'umusore ari ahantu naba nkiri umusore ngira naho nagura umupira asanga yawutwaye ariko sinashavura by'ukuri ibintu yarankunda kuva kera sivyo inzu mu gukoropa ntigere icafura kandi umuntu ngo nibuka aribuka kandi si uwo wenyine gusa yari afise igikundiro ry'abashikanje ukuri barankunda kandi nanje ndabakunda jewe muntu tuvukana yaba kubona umuntu yagize ikibazo nawe n'abandi hafi yiwe numvise yagize ikibazo bakoresha imikashi zaragwiriye yitanga ko nshoboye ukuri ntubone ibya angirine jewe ndanezera ubwire bw'iwanje kandi bari muhezagire yatwijeyo ibintu nkoreye ndibutse ndaryohewe kubona nasize isafari sinaco mpunzi jewe naciye ngaha naringiye ku kazi yarambara ati utazi urubanza ruvuma gusiga uyu muntu ambwira urubanza ko gusiba ngira mworohereze murogwara umutima ariko ndakunda kurwara je sinovyemera ko yobora kora jewe hinge mpebe akazi tuvugana je naringiye mu Kirundi ariko nahagaritse akazi nzogenda ejo ndamushimire mwebwe ku mutima ibigo mpaye mutaye kandi ikinyeretse gushima nuko wibuka ibyo nagukoreye bazi ko wanguye kw'ishuri ndakubuza iby'abagabo abagabo baragoye nturakura ariko ndabona wakuze mu mutwe kandi Imana iguhezagire sawa turi Kristo abatunganye gushima birabereye abatunganye gushima birabereye abatunganye gushima birabereye abatunganye shima Imana uwakubatse
Joyeux anniversaire.